Yasubiriye kubipfuriza ibihe vyiza banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nomboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV nanone n'umwanya makuru agezweko ariko aragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Makuru abariko arahanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, ivyavuzwe bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa mu mutekano ndetse na politike n'ibindi mwanyegejwe biriko biravugwa cane irya nino. Makuru nyine amwe namwe ubutegetsi bwa CNDD FDD butabushaka yuko aja ahabona bivanye n'amabanga akomeye cane y'ubutegetsi tugenda turashira hanze. Birazwi neza yuko nga mu gihugu c'u Burundi bijanye n'amatora bitariko biravugwa ko rumwe na bamwe matavuga n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Muri ano makuru turaza kubabwira icuka kibi catanguye gututumba mu gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027 ngo President Evariste Ndayishimiye bafise gahunda yo kwiba amajwi. Muri ano makuru turaza kubabwira ibiriko birakorwa na Seni. Muri ano makuru kandi turaza no kubabwira andi makuru ahambaye cane kandi atandukanye ariko aravugwa cane aho ngaho mu gihugu c'u Burundi. Ibintu bibandanije kuyangara cane mu gihugu, abanyagihugu kuri ubu ngubu bariko bararira ay'ikivumvu. Ubutegetsi bwananiwe no gutunganya igihugu, ziriko irazura inzara nyinyurana mu bihange vya CNDD FDD. Igihugu barananiwe kugitunganya ariko indyane barashobora kuzitunganya. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biragarukwa ko ico bikoze amatora yimirije arashobora kuzavyara ikintu kibi gikomeye cane muri iki gihugu c'u Burundi, kuko bibandanya kugaragara nuko nyine mu matora harimwo haraberamwo ibintu bikomeye cane mu kuyategura kandi bizosiga igihugu habi. Mu gihe President Evariste Ndayishimiye ashaka kuzatoreza ikindi kiringo, mu gihe no mu butegetsi bwiwe harimwo inyinyurana ndetse n'ihangana rikomeye cane, no mu gihe bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bafise umugambi w'uko noneho CNDD FDD itazabandanya gukora nk'ivyo yamye ikora mu kwiba amatora. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka kuri bimwe biriko biragarukwako cane. Tutagiye kure ngo dutebe, reka tubabwire yuko imigambwe itatu nyine ubu yagize ko ivuga yuko nta gikorwa ca Seni izosubira kwitabira kuko ntago cizewe. Seni yo nayo iti uburenganzira ni ubwanyu. Twibutse yuko imigambwe itanu Seneri, Prona, Frodebu, Sawanya, Frodebu, CDP itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD imenyesha yuko itazokwitaba amanama yose atunganijwe n'umurwi Seni, na cane cane ayategura amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. Iyo migambwe isaba ibiganiro vyimbitse ku makosa ndenzarugo yibonekeje mu matora y'umwaka wa 2025, hakaba n'itunganywa rishasha ry'amategeko n'inzego zitunganya ivy'amatora mu Burundi, kuko atacizera iyo migambwe ifitiye umurwi uriko urategura amatora. Seni ifatiye ko uwo mugwi ubandanya utegura ayandi matora nk'uko womenga cacabaye mu matora aheruka. Mu itangazo iyo migambwe yateye ko umukono kuri uyu wa 8 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 imenyesha ko ihagaritswe umutima n'ingene amatora y'abashinga amateka n'abajenama makomine yo mu mwaka wa 2025 yagenze, ikavuga ko habaye ibibazo vyinshi mu gutunganya ayo matora birimwo ivyo yise ukudatomora neza ivyavuye mu matora hamwe n'inyishu idahagije yahawe ibirego vyashikiriye amatata ajanye n'ayo matora. Iyo migambwe ivuga ko ifise impungenge ko ayo makosa yigaragaje mu matora aheruka yoshobora gusubira kwibonekeza no mu matora y'umukuru w'igihugu tegekanijwe mu mwaka wa 2027, mu gihe atabiganiro vyagutse kandi bidakumira bibaye hagati y'abanyepolitike n'inzego za leta hamwe n'abajejwe gutunganya amatora. Iyi migambwe isaba ko habaho ibiganiro vya bose bigamije kurimbura
ibibazo biri mu nteguro y'amatora no kurondera inyishu zo kubaka uburyo bw'amatora bwizewe na bose, ivuga ko ayo matora akwiye gutunganywa mu muco atagukumirana iruhande na rumwe rwa politike kandi hubahirijwe amategeko y'igihugu hamwe n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwashizeko umukono. Hambavu y'ivyo, iyo migambwe iranegura kandi ingene ibikorwa vya seni bikorwa, uvuga ko hakiri amakenga ku kugene urwo rwego ruriko rurategura amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027, ivuga ko ibikorwa vya seni bikwiye gukurikiranwa no kunagurwa kugira ngo abanyepolitike bose bagire icizere mu nteguro y'amatora. Iyo migambwe ikamenyesha kandi ko itazokwitaba ibiganiro vyatumiwemwo n'umurwi seni, ivuga ko ata cizere ifitiye uwo mugwi. Iyo migambwe ivuga ko hakenewe ibiganiro vyagutse vyigenga kandi birimwo impande zose kugira ngo ishobore kuvamwo inyishu zifadika ku bibazo vya politike n'amatora. Kuri ivyo Ntahongwamiye Prosper, mukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni, avuga ko kuba iyo migambwe ata cizere ifitiye uyo murwi ari uburenganzira bwayo. Agira ati ntibategerezwa kutwizera, mugabo natwe ntitworeka gukora ngo ni kubera batatwizeye. Ntahongwamiye amenyesha ko umurwi arongoye ubandanya ukora ibikorwa ukurikije amategeko. Yongera ati none asaba ko babishoboye canke bavyipfuza boza tukabiganira kuko nta kundi twobigira atari mu nama, ariko bashimye inzira nk'irya nyine baciyemwo ni ibisanzwe kandi n'uburenganzira bwabo, ni naco cerekana ko mu Burundi hariho demokarasi nk'uko Prosper yabitangaje, mwo babishaka canke batabishatse. Ku bijanye n'utunenge twibonekeje mu matora y'umwaka wa 2025, Ntahongwamiye avuga ko habaye umwihwezo w'ingene amatora yagenze, utunenge ndetse n'ibibazo bitari bike vyigaragaje mu ndinganizo y'amatora baracirwa irya nino. Yibutsa ko ico gikorwa cakozwe inshuro zibiri Gitega, bavyitabiriye bumvikana ko utunenge twibonekeje twokosorwa. Yongera ati mugabo sinzi ko vyokosorwa bataje gufasha kubikosora. Ntahongwamiye Prosper ashikiriza ko ku bijanye n'ikosorwa ry'amategeko ajanye n'amatora seni atariyo ikosora amategeko. Abandanya ati ico ni seni ishobora gukora, ni nk'iyibonye ari ingingo itameze neza irasaba inzego zibijejwe guhinyanyura no gutosora amategeko. Ntahongwamiye asozera agira ati mu gihe itegeko ritararonswa hakora iririho, nimba rifise utunenge haguma ryoraba imirazi, tuzokoresha iririho hama umwaka babironkeye akaryo canke bavyipfurije bazoza baterere co cimwe n'abandi. Ivyo biruko mu gihe kuri uyu wa 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 umurwi seni wari watunganije mu nzu y'amanama Donatus iri mu gisagara ca Bujumbura inama yo kurabira hamwe aho igikorwa co gutegura amatora kigeze. Imigambwe 5 Seneri, Prona, Frodebu, Sawanya, Frodebu na CDP ivuga ko atacizere ifitiye uwo murwi, ikaba itigeze yitaba ayo manama, ho bavuga yuko mugambwe CNDD FDD wajeje kwitunganya kugira ngo usubire gukora nk'ivyo wama wakoze vyo kwiba amatora. Bamwe mu bakurikiranira hagufi bibera mu Burundi bafise umwihwezo ukomeye cane ku vyo bariko baraba n'ukugene babona igihugu casambutse. Agahugu kacu gasa n'akari mw'ibarabara kuko hasa n'ahatagira ubutegetsi. Hari igihe mwihweza ibibera mu gihugu cacu kabona ko neza na neza ko gasa n'akari mw'ibarabara. Muti gute? Vyitwa ko dufise umukuru w'igihugu, mu bindi bihugu umukuru w'igihugu niwe atanga intumbero zirashe ku bibazo vy'igihugu. Ni Uburundi gusa kw'isi bufise umukuru w'igihugu
gito yubahuka kwishura abanyagihugu ngo ni mu vyironderere, ako ni akamaramaza ariko ntaco abarundi tuzoteba tuvyikorera. Vyitwa ngo turafise cegera c'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje wa mbere. Cegera ca Ndayishimiye ntikiva muri CNDD FDD kandi n'ubwoko ntibusangiye ariko imico yabo ni imwe. Uwitwa ngo ni umushikiranganje wa mbere wese ntirumve ko Burundi buheruka icegera c'umukuru w'igihugu adatamikwa ijambo kuri Bernard Busokoza. Burya n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca abarundi baremera ko yagira agerageze aca aterwa ubwoba. Prosper Bazombanza na Nestor Ntawuntuye n'abategetsi bameze nk'inkoko zanyagiwe. Vyitwa ko Burundi bufise inama nshingamateka na nkenguzamateka, yamara abazirongoye umengo bari mu nkuka y'imisa. Izo nama zibiri zitorwa n'abanyagihugu kugira ngo zibarerekere ko buri mutegetsi wo muri leta harimwo n'umukuru w'igihugu bariko bakora neza ku nyungu z'igihugu. Mu bitito vy'ikirundi niho bavuga ko atari vyiza gutuma imbwa kurahura kuko ngo igeze aho irahura ica yiryamira aho nyine ikota, maze isusurutse ikabona kugaruka ataco izanye. Iki gitito cy'ikirundi kirerekeye Geras Ndabirabe 100% kuko Ndirakobuca we vyopfuma na buke buke, ariko nawe si cane mugabo we ntavuga ibisunitswe n'impwemu nka Ndabirabe. Umushikiranganje w'ubutungane n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu mengo n'abanyamahanga murantunga batwara Uburundi. Uw'ubutungane yibereye mu karenganyo katagira izina ku bapfungwa, nayo uw'intwaro yo hagati mu gihugu we umengo ni inkoko yariye ikirorina, asa n'udahari muri kino gihe. Vyitwa ko dufise umurwi ujejwe gutunganya amatora mu gihugu seni, ariko ni umurwi urongowe n'umugabo Nsumirinda akabana n'iryo. Umugabo Prosper Ntahongwamiye azibukwa nk'uwahamvye uburenganzira bwacu bwo kwihitiramwo uwo dushaka mu mwidegembyo. Nta mukandida mwasigaje, ni umugabo gito uyu ari ku rutonde rw'inkozi z'ibibi zigishibije ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyitwa ko Burundi bufise iperereza hamwe n'urwego rw'igisirikare, ariko ibi biberayo ni akamuna. Iperereza aho gutata ivyo bangamira inyungu z'igihugu ritata abanyagihugu batari mu mugambwe CNDD FDD rikabazimanganya. Aho rero igisirikare naco kiriko kigurisha abasirikare muri Kongo amahera Ndayishimiye agacokeza mw'isaho yiwe ngo umwe. Igisirikare kiriko kirasambuka ku rugero ruteye ubwoba, ariko yoba Ndayishimiye umushikiranganje ajejwe gisoda canke umukuru w'ingabo bose bibereye ngukira gusa ivy'igihugu ntago bakibijejwe. Umushikiranganje ajejwe igisoda canke umukuru w'ingabo bose bibereye mu bibungukira gisoda bakigize akarima, nayo abasodanye nkeka wa mupfumu yarabononeye. Vyitwa ko tunafise umushikiranganje w'imigenderanire n'uw'abakozi. Imigenderanire iriko iradukorera niyo gutuka amakungu gushika naho umukuru w'igihugu asubira gusaba imbabazi abo yatutse. Aho ni mu gihe uw'abakozi ba leta nawe yibereye mu vyunguka ivy'abakozi ntumubaze. Umutima wa Nizigama utereye mu Angelina, ico Angeline yanka Nizigama nawe arakivuma. Ndayishimiye agaca abishirako umukono, ariko naho biruko ubutegetsi buvuga yuko bwashize Imana imbere buriko bugana ku mbona kazoza muri 2020 ndetse na 2060. Ubwo butegetsi bwigira ko buzohenuka Yezu wagarutse, bukanavuga ko ari hamwe umukama togaruka twotegereza ko buhenuka mu myaka 1000. Aho rero
buririmba ivyo mu gihe igihugu ubwo butegetsi butegeka kiza ubwa nyuma mu butunzi kw'isi, igihugu kikaba kitagira amafaranga y'agaciro n'ibitoro ndetse n'ibindi vyankenerwa bitandukanye. Uravye ukuntu Ndayishimiye yiyumva womengo arasumvya utuguvu umuhisi Kadafi, mu gihe haba mu nguvu no mu mafaranga ingoma ya Kadafi yahenutse imusumba nk'inshuro umiliyoni, ko Ndayishimiye nawe nyine bigaragara yuko nubwo avuga akihayagiza agakora ici byose abizi yuko ariko arahemukira Uburundi. Muri ano makuru twari twababwiye yuko tuza kubabwira andi makuru atandukanye, kadusimbire ko yariko aravugwa Bujumbura, aho abanyagihugu bidogera uwo barongoye bamwagiriza kubasahura basaba ko bihagarara. Abo ni abanyagihugu bo muri karitsiye Nyabwiza muri zone Cibitoki komine Ntahangwa intara ya Bujumbura bidogera barongoye Chief de Quartier yitwa Ndikumasabo Aderi ko abatoza amafaranga y'umurengera kugira ngo bahabwe agakayi k'urugo kazwi nka cahier de ménage. Abo banyagihugu bashikiriza ko uwo abarongoye abategeka kuriha amafaranga ibihumbi 21 by'amarundi mu gihe iyo kaye itarenza ibihumbi 3 by'amarundi mu gihugu cose. Utarishe ayo mafaranga nta kaye ahabwa. Uwo arongoye abanyagihugu ababwira ko ayo mafaranga yose arenga ko ajanye n'igikorwa co gukura imicafu yarara mu mihana mu kiringo c'amezi 3, ariko navyo nyine abanyagihugu bavyamira kure mu kuvuga ko ayo mafaranga y'imicafu atigera arenga ibihumbi 6 by'amarundi. Ntibatahura ukuntu bategekwa kuriha ayo mafaranga yose mu gihe bari mu bukene. Uyabuze bigaca biba nk'igihano co kudahabwa ako gakayi. Abanyagihugu bo muri karitsiye babona ko ivyo bikorwa biriko birabakorerwa n'uwo barongoye ataho bitaniye no kubasahura, kuko atahandi ivyo biriko bikorwa mu yandi makaritsiye agize iyo zone. Basaba bashimitse ko ivyo vyohagarara baheze batunganirizwe neza ku mafaranga azwi mu gihugu. Banywanyi bacu turakengurutse cane kuri mwe mwese muduteze yompi, ningaho duciye dusezera yarageze ko mu kandi kanya turaza no kubabwira ibindi bishasha, ntimuze kuja kure. Byiza kuri mwese nivyo mbifurije.